ari aho ntashoboye gutahura neza. Nyakwa mushikanganje mwatubwiye yuko hariho ama agence ashika 60 ajejwe kurungika abantu hanze kugira ngo bashobore kurondera ubuzima. Mwatubwiye kandi yuko atamuntu n'umwe mushobora kuzibira kugenda yashaka. Mwavuze kandi ko umuntu kugira agende abanza guca mu nzira nziza kandi zizwi kandi arungitswe na agence. None umuntu adaciye muri agence akaba afise passeport, akaba afise visa ndetse n'itiki y'indege akayironka, ibintu byose bisabwa kugira ngo ashobore gufata urugendo abifise ataciye muri agence ntashobora kugenda. Cyo nikibazo kimwe kuko igitabo ndakibaza ntiyenze itariki 5 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka twari turangije 2025 mengo marasoye icyanditse kivuga yuko usohoka abanza guhabwa billet de sortie. Mugabo jewe nibajije ikibazo, mbega ayo masezerano yabaye hagati y'ibi bihugu bidusaba main d'œuvre na leta y'u Burundi, des obligations de partenariat, Uburundi busabwa iki? Hanyuma ico gihugu camwakiriye naco gisabwa iki? Ndabivuze kubera iki? None ibihugu amaleta abiri yarasizeho amasezerano yo guhana abakozi, ayo maleta abiri yonanirwa no kurapatria n'uwagiriye ibibazo muri ayo masezerano kandi yabaye hagati y'ibihugu. Urashaka kuja kwiga mu mahanga, gutembera, gukorerayo cyangwa kwivuza, yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe, tumbera ni Ban Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka. Uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafise stress, aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe. Ni Ban Travel Agents duhamagare kuri guteranya 257 66 66 23 the best trip ever. Ni washika uzombwira. Niho rero umugwi wamaho wa mbere kuko mu vyujejo harimwo ibi vy'imigenderanire. Iki kibazo twaca tukigira icacu, duca turiyumvira ibibazo vy'intangamarara. Nyakubaho umushikiranganje mu vyajejo harimwo imigenderanire yo kwishura imbere y'abakenguza amateka kugira ngo twumve neza aho bigeze. Twabajije ibibazo bitatu, ariko nkuko mu bitubwiye nyene iteka reka tugenda ikibazo ku kindi kugira kumbure bize koroha. Ikibazo ca mbere twamubajije tuti Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire combien de conventions et ou accords ont été signés par le gouvernement du Burundi depuis 2020? Ikaba irimwo utubazo duto dutatu. Iki kibazo ca mbere kirimo utubazo duto dutatu. Aka kabiri kakavuga kati avec quel partenaire ou pays a-t-il signé ces conventions et ou accords? Aka gatatu kakavuga kati quel est l'état de leur mise en application? Ikibazo ca mbere nyene iteka nuko twakirungitse, nkuko mwabivuze ngira yobanza kishura ikikumbure tukaza guheza tugashikiriza ica kabiri. Murakoze cyane. Les réponses nibaza ko abanyakwa bakinguza amateka bazifise. Yego, bazibahaye. Murazifise? Amakonvansiyo yo kuva mu 2020 muyitegereje nibaza ko asumba yaramaze gusinywa kuva ubushikiranganje nkeka bubaho. Nibaza ko atokwirirwa arayagaruka ko nibaza yuko yotubwira kuri iyo sous question B de l'état de mise en œuvre ko sino sinzi namwe ko mwaparukuye mu karaba. Nime ari umuntu yaharuye ngaha ngo ni 115 rero nibaza ko tutaza kwirwa kumusaba kuzisoma zose. Natubwire icyo kibazo ca kabiri ishigwa mu ngiro ryayo
rigeze hehe nje nongera ko ikindi paraporo y'ikibazo cabajijwe ubwa mbere sinzi ko biza kumworohera mbega ibihugu bimaze kuronka ama-instruments de ratification ni bingahe kuko twumvise uwo muri 2020 yabironse hirya yejo hagiye twosanga nayo yose 115 les instruments de ratification zitaragenda ngo zisubire muri ibi bihugu ijambo ni gwanya ko bamushikirangana. Ego murakoze nyaniteka kunyongera kano kanya nkuko mwabivuze amasezerano amaze gusinywa ni menshi cyane ahubwo ngira ngo nagomba nkosore gatoyi twasubiye turaraba neza ahubwo si 115 gusa au niveau bilateral ni 123 ngira ngo tuzogakosora hanyuma hakaba n'ayandi rero tuba twasinyaniye les organisations multilatérales régionales et internationales. Aha ngira ngo kuri tableau iri kumwe n'aya nibi bihugu hariho ikolone ivuga mise en application résultats obtenus koko ama convention menshi ntara mise en application hanyuma ngira ngo uko twabivuze harashobora kuba harabayemwo ngira ngo soit gusamara kuri ministère canke bishobora kuba vyaravuye aussi ku partenaire bataraba disponible kuko nkuko mwabibonye hari ni processus ndende aho birinza guca mu nzego inama muri gouvernement hanyuma bigaza muri Assemblée nationale hamugushikana aho bishika muri Sena aha birashobora kuba ari insiguro yuko ngira ngo hariho ibitaraja mu ngiro ariko hariho n'izindi zimaze kuja mu ngiro ngira ngo mwabonye nk'ibihugu nk'Ubushinwa hari ivyo tumaze gusinyiranira ivyo bemeye bigakogwa hari n'ibindi bihugu bimwe bimaze gushira mu ngiro ivyo twavuganye ariko muravye dufashe iki gitigiri cize saya amasezerano yose hamwe amasezerano amaze kuja mu ngiro ni make cane aha rero ngira ngo bica bisaba ngene ko umuntu ingene ko ministeri subira iributsa ibihugu twasinyaniye kugira ngo babishire mu ngiro. Murakoze. Ikibazo gikurikiranye n'iteka cavuga kiti gusa ngarutse ku nyishu batanze kuri ibi bibazo vya mbere nubwo tutazinjiyemwo gose ndabona umengo nyene iteka mutwemereye hoba proposition y'amarecommandation kuko nkuko namwe mwabibonye ni vyinshi ariko mu madefi bavuga bafise harimo ko zimwe badasubira no kuzitora ngo kubera ingorane za classement murakoze cyane murakoze reka rero tuje ku kibazo ca kabiri. Dans le cadre de chercher de l'emploi aux jeunes burundais, le gouvernement du Burundi a signé des accords avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Oman, n'ibindi bihugu kumbure tutavuze ngaha. Ubu nivyo baraja mu bihugu vyinshi ugwaruka rw'u Burundi canke abigeme n'abakenyezi kurondera ubuzi. Il existe des associations ici au Burundi qui recrutent des femmes et des filles qui vont chercher de l'emploi dans ce pays. À ce que nous entendons, ces femmes et filles ne sont pas dans de bonnes conditions de travail. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous briefer sur l'état de mise en œuvre de ces accords et sur l'apport financier dans notre pays de ces travailleurs migrants pour la recherche du travail
dans ces pays et comment ils sont traités. Comment ils sont traités ko twari twavuze abadamu n'abakobwa gusa, abahungu ntitwabashizemwe mugabo nabo nibaza ko twari kubashiramo kumengo baragenda cyane ubu. Qu'envisagez-vous faire pour exiger aux pays demandeurs l'amélioration des conditions de travail de ces femmes et filles? Iki nibaza ko kiri presinye niteka yoraba iki mu umwanya kitubwire ko neza kuko turavye bica ku marezo sosiyo hirya no hino abene gihugu ndetse n'aba babijamwo barakenera kumva neza bivuzwe n'ubujeje imigenderanire. Aya makontra rero n'ubu le processus irabandanya. Hanyuma harabaye déjà publication de l'avis de manifestation d'intérêt pour le recrutement du bureau devant actualiser les études. Hanyuma harabaye aussi mu expert muri amenyeranye gukorana n'abajya barabu kuko murabona ko ibi byose twabisavye izifashanyo twasavye mu barabu nabo baravuga bati turakeneye mu expert wacu tuza turitura kugira ngo umuhinga nako tuza turitura kugira ngo azaratubwira aho bigeze. Aha rero naho nyene hageze bijya byo gusaba ico bita non objection. Murumva rero ni processus ndende nkuko nami ndabivuga, haravyo usanga bifata umwanya muremure kandi ngira ngo hari naho bimwe bituva ko kuko haraho iwacu dukwega amaguru ngira ngo ntiduhe l'importance ico kintu tuba turiko turakora ugasanga bifashe umwanya munini. Hanyuma harabaye n'ikibazo ngira ngo usanga ngira ngo ubutunzi bw'igihugu butameze neza cyane ku buryo dushobora kuca dusubiza amahera tuba twaguranye ngira ngo rimwe kubera ivyo ibibazo tuba dufise canke izi processus zatevye rimwe rero harasho usanga bica biteba hanyuma bigatuma ama projet amwe adafata inzira. Ibindi navyo nuko dans ivyo duhora dusinya n'ibindi bihugu dufatanije dans les plans cadres de coopération kenshi turitura aussi abandi ba partenaires bashobora kudufasha kugira ngo ibintu nk'ivyo ibikorwa nk'ivyo nk'iyi hôpital kubera ari ngira kamaro cyane kandi igisata cy'ubuzima c'amagara y'abantu ari gisata prioritaire mu Burundi kugira ngo naho nyene bibazo tuba twaronse hamwe les partenaires batabaye spontané ngo baze bagira ico baterereye tuguma turonderera ahandi kugira ngo turabe ko ibikorwa nk'ivyo byoranguka. Aha niho no kubimaze gukorwa kuri ico cyane bijanye n'iyi prêt ya Badea na Fonds Saoudien aho ibikorwa bigeze naho kenshi rero nabivuze haraho usanga ni wacu harabakweza amaguru ugasanga bifasha umwanya munini les partenaires twagikorondera bigafata umwanya munini nivyo kuba izo mpungenge zihari cette préoccupation yaba yamwebwe mu serukira abene gihugu muvugira abene gihugu natwebwe nka ministère nka leta turayifise ariko nkuko nabivuze haraho usanga hari imvo zitatuvuyeko bigatuma ngira ngo bimwe ibikorwa bitihuta nk'ibi la non objection sabarundi bayitanga bayisaba handi dans les partenaires canke les experts baba identifier kugira batorwe baze guhagararira ivyo bihugu biba vyatanze izo mfasha izo prêt izo ngurane ugasanga birafasha kanya. Ariko ico no kwemeza nuko ugushaka kurahari turifuza yuko hogira igikozwe kugira ngo ijya hôpital yacu murabona ni hôpital iteye igomwe ntiyononekare hanyuma abakorera abarangura imirimo abo ifasha mu kuvura canke mu bindi nabo boroherwe ntihagire ingorane bagira. Murakoze nyene iteka no garukiriza ngaha kuri iki kibazo. Urakoze cyane. Sinzi ko twogira ko amarekomandasiyo y'ibibazo bitatu canke
bubanza bakabaza ibindi kuko hari igihe uca usanga hari ubaje ikibazo gica gituma twameliyora recommandation. Nibaza ko twotanga akanya abandi bakabaza kugira ibi vy'amarekomandasiyo tuje tubiza ko mu nyuma baje kubaza, kuko nibaza ko ibibazo biza kuboneka ari byo biza gutuma tumenya uko turoforomira rekomandasiyo. Honorable Gade. Murakoze nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka kumpa ijambo. Nagomba mbaze umwubahwa umushikiranganji mu nyishu yatanze ari aho ntashoboye gutahura neza. Nyakubahwa umushikiranganji mwatubwiye yuko hariho ama-agence ashika 60 ajejwe kurungika abantu hanze kugira ngo bashobore kurondera ubuzima. Mwatubwiye kandi yuko atamuntu n'umwe mushobora kuzibira kugenda yashaka. Mwavuze kandi ko umuntu kugira agende abanza guca mu nzira nziza kandi zizwi kandi arungitswe na agence. None umuntu adaciye muri agence akaba afise passeport, akaba afise visa ndetse n'itiki y'indege akayironka, ibintu byose bisabwa kugira ngo ashobore gufata urugendo abifise, ataciye muri agence ntashobora kugenda. Cyo ni kibazo kimwe, kuko igituma ndakibaza ntiyenze itariki 5 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka twari turangije 2025 mengo marasoye icyanditse kivuga yuko usohoka abanza guhabwa billet de sortie na agence izoba imurungitse. Udafise billet de sortie ntashobora kugenda. Cyo ni kibazo kimwe. Cya kabiri twabonye yuko ama convention yasinywe kuva 2020 matugiye ko ari 2023 38 murakoze. Mugabo musha muvuga yuko amakonvasiyo menshi muri yo ataraja mu bicanke ngo agene mu bihugu twagiraniye amasezerano. None ivyo babiva kuki kugira ngo imyaka 3-4 ihere ivyo bikorwa bitarakogwa? Ubwo mushikanganje murongoye ngo bamukoresha mwe bita achat de performance kugira ngo udashoboye kurangura ivyo ajejwe hanyuma n'agahimbaza musiki gashoboye kungana n'ivyo yakoze, kuko ibituma tutazoshika kuri ryahangiro ry'imbona kazoza. Ndushaka gushikayo mu gihe harimo abantu usanga ibikorwa bajejwe batabikora neza. Nihenze mwarabonye ibyabaye ku munsi w'ejo hahise, aho umushikanje wa mbere yagende ubushikanje bw'ikiga ca leta agasaga ahantu hari 6 hatonze umwe canke 2. Mbega ijyangwara twabonye muri ryo bushikanje ejo muho iwanyu niyoba iriyo? None muri kumara kukwira iki kugira ngo bihinduke? Murakoze bane bahezagiye. Ego murakoze nyeniteka kuntiza akanya nanje kugira ngo nshikirize tubazo dukeye mfise. Umunyakubahwa mushiranganje agisigura igituma amakonvansi ateba yashikirije amarezo amwe. Mugabo jewe hari ico ntanyizwe ko uravye procedure amakonvansi acamwo c'est vrai muri leta, hanyuma muri Assemblée nationale, hanyuma ngaha no muri Sena, hanyuma agashikira no kwa nyine icubahiro bwiraje muri promulgation, hanyuma hagaca nk'ijya myaka numvise nijya yonyine twabonye ashobora kuba hariho n'izindi. Mugabo igihe tuko turatora aya mategeko hariho article igira 2 ivuga ngo représente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation. Je nkaca nibaza nti none ibi biba iyi article itabaye considéré, nkaca mvuga nti iyi article kumbure ntiyoba yahawe agaciro bivanye n'uwo mwanya uba wabaye munini ya kugira ngo izo convention zije mu ngira hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ikibazo kigira 2 umugwi w'amaho wabajije havuzwe munyakubahwa mushikiranganje yavuze ibijanye n'amagence akora atararonka contrat kandi agakorera no mu bihugu Uburundi budasanzwe bufisemwe amasezerano. None abo bantu kumbure
novuga nti baca hambavu y'amategeko mwe muca mubafata gute? Kwico kibazo nyene nyakubahwa mushikiranganje yavuze yuko hariho umuntu yapfuye umenga nihenze muri Qatar, abuze ingene baciye bihutira nyene ivyo kumufubana iteka, none vyaciye biherera ngaho nyene byo kumufubana iteka, nta kindi cyakurikiye kuba yarakoze ivyo bintu. Anca ndabijaniranya n'abakozi bafatwa nabi mwabijya bihugu baba bagiyemo, kaca mvuga nti yapfuye yafashwe nabi yakubaguwe kumbura ararungitswe no guhembwa adahembwe. Nkaca mbaza nti mwajya ama convention bagiranira n'ivyo bihugu bajya bama agence, uruhara rw'ama ambassade n'uruhe kuba gukurikirana abo bantu bagiye gukorera mu ivyo bihugu? Kontiteni y'ingene bafatwa si bose bafatwa nabi, mugabo turumva vy'ukuri yuko hari abakubagurwa bahagaruka badahembwe. Mwavuze namwebwe yuko hariho no wapfuye, bica bigarukira hehe au niveau penal kw'abo bantu? Murakoze nco nashaka gushika. Murakoze cyane. Reka nogere kucyubajije kuri uyitavye Imana. Yavuze nyakubahwa mushikiranganje yuko amafaranga yo kurapatria ikiziga ciwe ataho yari kuva kandi nta naho yari kuva nyene, turavye amafaranga leta igena ubushikiranganje bukoresha. Mugabo jewe nibajije ikibazo, mbega ayo masezerano yabaye hagati y'ibi bihugu bidusaba main d'œuvre na leta y'u Burundi, des obligations de partenariat, Uburundi busabwa iki? Hanyuma ico gihugu camwakiriye naco gisabwa iki? Ndabivuze kubera iki? None ibihugu amaleta abiri yarasizeho amasezerano yo guhana abakozi, ayo maleta abiri yonanirwa no kurapatria n'uwagiriye ibibazo muri ayo masezerano kandi yabaye hagati y'ibihugu. Ubwo iyo ajamwo korozi ivuga yuko ugiriye ingorane hariya kijya gihugu gica kimufata nsharje kugira kimurapatriye, ubwo ntiyari guciba hose imisorote yuko tuba turiko turakingira abantu biwacu kugira babafate neza. Naco nyine nibaza yuko mu bushikiranganje mu kiraba kugira amasezerano umuntu arayakora, mugabo la mise en œuvre yayo nigenda yerekana utunenge hirya no hino. Nico gituma amategeko yose imisi yose ya mari dynamique. Mugabo nibaza yuko dushobora kuraba ivyatugoye, hanyuma tukaraba ivyo dushobora kurectifia muri ayo masezerano. Ndacongeye kuco yari yabajije. Hanyuma ariho n'ikibazo yavuze c'amafaranga yo kuri Rwakarede, amafaranga yongerejwe na Force Saudie amaze imyaka myinshi. Nongere ko n'ayandi, iki kigega nyene caratanze amafaranga yo kubaka Institut Technique Supérieur de Cibitoki. Ayo mafaranga nayo nyene amaze imyaka n'iyindi nyekirenga 4. None aya mafaranga ari gukora ivyo bintu no musi, ayari kubaka yari kure ya Bitaro Rwakarede, ayo yari kubaka iyo institut uno musi ko bitakozwe, ubwo ico twayaronderamo uno musi tworonka ca kindi nyene turavye uko ibihe bigenda birahindagurika. Ubwo ko duteba siko ejo tuzosanga ya mafaranga baduhaye n'ubundi atana kimwe yashobora kudufasha kugira ya service twashaka kwa meliora, tuzosange nahubwo nivyo twarondera kuyakura mu tutashobora bidashobora kuvamwo. Igene kibazo nagire nongere ko kuri aya masezerano mwavuze mu nyishu mwatanze, amasezerano ya main d'œuvre avec le Gabon, avec la Guinée équatoriale. Hariho ibihugu usanga byo vyumenga dusangiye imico, ni biza Gabon za Guinée équatoriale. Kubera iki tudashira ingufu nyinshi
kuri ibi bihugu tuba tuzi yuko imico yabo ifise agaheyiheyi n'imico y'iwacu, kugira abo bantu bacu benshi tubarungike hariya gusumba aho tubarungika aho dusanga imico itandukanye cane. Ikindi kivuze kuvuga ati mbega batanze uburenganzira bwo kumufubana iteka hariya, mbega hariya bafuba gute? Reka ngarukira aho nyene, bafuba gute? Ubwo ntibaturira? None nimbe baturira na ya mico yacu n'imigenzo, hoho ntimwumva ko ari ingorane? Tuzi ko imico n'imigenzo ari source d'idroit. Akanyuma ngire mpereze ko nyega kurabana yandi ma ministeri menshi, igihugu carafashe ingingo yo kwitirira ikibuga cy'indege cya Bujumbura nyene cubahiro Melchior Ndadaye. Twese twamara muri izo ndege, iyi ngingo yaranse kuja mu ngiro ngujejwe imigenderanire. None amakompanya z'i Burundi arashobora kudusabota ku buryo twe tuvuga ko l'aéroport international ari Melchior Ndadaye, muga abantu bakanka kugicisha mu kanwa, n'uzoze jazovyumvirize namuna zopfa yagicishije mu kanwa. Ivyo vyagenze gute wo nivo y'imigenderanire ayo mashira hamwe basanzwe afitaniye n'igihugu cacu? Honorable Okadi yari yakirije. Murakoze nyeniteka kumijambo. Nanje nari mfise utubazo tubiri nagomba kubaza umushikiranganje, peut-être duhave tuvamwo recommandation. Muri iyi question twari twabajije igira kabiri, yuko barokwita hari amacentre abakwita abadamu n'abakobwa baja hanze kurondera ubuzima. Hari imyidogo kuri bamwe n'abandi yuko usanga nk'abafasoni bubatse bagenda binyegeje, ugasanga ntibabigiye inama nabo bubakanye, mbere hamwe ugasanga bagiye bagurishije nk'ibintu mu mpisho, canke nyene agasezera umugabo yamaze gushika iyaja. Ivyo rero bikaca bitera injyane mu miryango, ugasanga imanza n'imanza, ugasanga umudamu agarutse baciye bahukana n'umugabo, canke ugasanga abana bafashwe nabi, canke mbere umudamu uduhera rungitse umushinga ntahe atwitwayemo nabi n'ibindi. Ivyo turavyumva cyane, turafise amaka menshi tumaze kubibona ko ugasanga nyene vy'ukuri imiryango ntibanye neza, yarasambutse kubera ivyo. Rero je nagomba kubaza nti mbega mu bushikiranganje murongoye hakogwa iki canke hoba hategekanywa iki kugira ngo dukingire iyo miryango y'abarundi ikirasambuka, abana bakaba victime? Ego umupfasoni abagiye kurondera ubuzima, we wavuga ati ngiye kuronderera abana, mugabo akinyora urugo nabwo agiye atumvikanye n'umushinga ntahe wiwe ko hapfa vyinshi. Jere nkaca mpropoza ko imbere yuko hoba gusinya kontra muri ayo ma agence bo kwerekana by'ukuri canke bagahamagara uwo bubakanye n'uwo mugore ko habaye consentema kugira ngo dukingire iyo miryango, kuko turi ngaha kugira ngo duserukira bene gihugu, dukinge nizo ngorane dushobora kwaduka mu miryango. Hanyuma ikindi nagomba kuvuga, muri ubu i Dubai turabona ko les jeunes benshi bajayo ku bwinshi, ariko ndavye ngaha mu makoro deja signé nta muri Emirats Arabes harimwo yuko harimwo proposition ya accord, mugabo urumva iyo accord ntirabasinye. None ko nos jeunes bagenda ku bwinshi kuri aeroport, ngira ngo tubiravye chaque jour haragenda abajene benshi bagiye Dubai kurondera ubuzima. None ko leta bagenda ibizi kandi iyo accord itarabasinye, none bimeze gute?
l'ambassade iri hariya canke le consulat iraheze igakurikirana abo bajene by'ukuri ko bari kubuzi iraheze igakurikirana bimeze gute twashaka twumve ingene bimeze hari umujene agize ingorane canke ashitseyo akaburi yaje canke ko wumva amasantere harimwo ayaba yinyegeje atazwi na leta none ko hakora itarabasinya numva umenga hariho impungenge je ndibuka ejo ngiye hanze twarajanye n'abajene benshi hanyuma harimo umwana akiri muto cyane hama ndabona kuri aeroporo baje bakora bavuga ngo nk'umuvyeyi arungitse umwana guca mahera vraiment ngico munyereka ngico mutwereka mwumva kumenga nta nubazi nuko aba yasezeye abavyeyi irevre nahaba akwije dufate nka 18 ans harahaba yabirondeye mu mpisho ivyo byose nk'abaserukira bene gihugu turakeneye ko twobironswa ko umuco kugira ngo n'abariko baratumviriza nabo bumve nimba gukinga bakinge abana bariko barava mu mashure abantu bariko barava mu buzi bakagenda batanasezeye bakagenda bademisionye ngo birukiye i Dubai cyane ahandi ngo guca amafaranga murakoze twarutwo nari mfise ko amakenga murakoze kwa mwampaye ijambo nyeniteka murakoze nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka kumpa akanya kugira ngo nanje ngira ico mvuze kumbure mbajije kandi dushimana kano kanya turose baza ko akanya keza ko kubaza akatubakiye muri kino gisata umubaho umushikiranganje arongoye akabazo kambe nashaka kugaruka kuri iki cha les travailleurs migrants kuko ikibazo nacunye nkora mutima yavuze yuko kumbure hariyo kibazo kubijanye n'ingene bategurwa imbere yuko bagenda mu bihugu babagiye gukoreramwo kumbure bategurwa mu buryo butandukanye haba mu vy'ururimi canke mu mico y'ico gihugu bamwe bose babagiyemwo ariko jewe kuvyukuri nibaza yuko ko numva yuko imbere yuko bagenda hariho ikiringo gihera kumbure bariko barategurwa rero nabaza no nico kiringo nagira bariko barategurwa nyene mu bwo buryo butandukanye ariko kandi ndibuka harigeze kuvugwa yuko hazoba créer ama centre de formation kugira ayo ma centre ashobore guforma abo bantu kumbure bivanye n'ibihugu bagiyemwo haba muri ivyo vy'indimi canke imico canke ibijanye n'akazi kuko turavye abagenda bamwe na bamwe usanga bava mu mihingo itandukanye hari n'igihe kumbura ataburambe baba bafise mu byo bagiye gukora rero nagomba kubaza umubaho umushikiranganje ibijanye no gucreate ama centre de formation aho byo bigeze na cyane ko yavuze yuko harimwo defi kubijanye n'ingene bategurwa imbere yuko bagenda kumbure baba badategurwa neza mbega byo batigera bategurwa canke barategurwa ntibategurwa neza canke ama centre de formation yavuga ko azojaho yo barajaho canke byo babigeze hehe hanyuma hari ikindi nagomba kugarukako kubijanye nibi umwubaha mukenguzamateka Leokadi avuze cyari mu byo nari gushikiriza mugabo yamaze kugivuga ariko nagomba nanje ndagishimangire kuko turamaze kumva yuko hari ningo nyinshi zisambuka iyo abakenyezi nyene bagiye guca amahera mbo kumbure n'uburenganzira bwabo mugabo kera twari tumenyereye abantu b'abagabo aribo bagenda bajaza amanamba na hehe hanyuma umukenyezi nawe agasigarana urugo mugabo kumbure n'uburenganzira bwabo ariko ikibabaje nuko bigaruka bigasambura ingo umukenyezi amaze kugenda akazomara umwaka canke urenga kenshi umugabo nawe usanga agaruka asanga yarinjije uwundi kandi akamwinjiza muri bwa buryo umugore umukenyezi ariko araca muri ivyo bihugu je ntibaza naje numva no shimangira ico honorable Leokadi avuze yuko uwo bubakanye n'ugiye kumbure boraba ingene asinya consentement akagenda mu rugo babizi kandi kumbure n'ivyo bavya bivuye muri uko guca ayo mafaranga bikaza byunganira urugo
mugabo ntibize bije kurusambura. Hanyuma akandi nagomba kugaruka ko byavuze mugabo nanje numva no kigarukako nikijanye nishirwa mu ngiro yaba amasezerano canke amakonvention canke accord igihugu kiba cemeje hamwe igihugu cyacu cy'u Burundi hanini mfatire igihugu cyacu cy'u Burundi yabivuze amadefi amwe mugabo jewe sinanyuzwe mugabo nagomba kubaza nti mbega none nk'ubushikiranganje novuga nti nibwo buzi imbere muri bijanye n'amakonvention mbega baba bafise stratégie de suivi de la mise en œuvre des différentes conventions zabaye signé n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Muri ico gihe nibaza nti iyo hari iyo stratégie biroroshe yuko abantu bakurikirana kumbure muri ya diplomasi nyene yavuga ati nta kubabaza nta kwerekana ko hariho pression umuntu ariko aragira mugabo turafise natwe abaserukira igihugu cyacu cy'u Burundi ama ambassade mu bihugu bitandukanye dufitaniye ayo masezerano. Mbega iyo stratégie yo bihari hanyuma muri cahier de charge y'umu ambassadeur baba baributse kubishiramwo umwe wese bakamusinyara ati yamara igihugu giye guserukiramo Burundi turafitaniye amasezerano aya naya ukoresheje ya diplomasi nyene kumbure uzi canke uzi urazozura kurikirana buke muri ico gihe nibaza yuko bica byoroha ko yibutsa nino mu gihugu ati yamara je ndiko ndakurikirana kumbure ano masezerano dufitanye kino gihugu turimo namwe muraraba kuri kote y'u Burundi ukunuku kuko nabonye mu madefi yavuze yuko hari gihe usanga mu manomination yo mu ministère sectoriel usanga rimwe na rimwe abo banomye kumbure bibagora ugasanga nti bariko barabikurikirana neza ariko novuga nti muri ico gihe umu ambassadeur araheza agafasha akibutsa mu gihugu uruhara rw'igihugu kuri amasezerano ndetse akongera agakurikirana mu gihugu arimwo akaza kumbure buke atababaje mugabo by'ukuri tukaraba yuko ivyo tuba amasezerano tuba dufitaniye n'ivyo bihugu abayiko arashirwa mu ngiro kuko nkuko twavyumvise amaze kuba menshi kandi n'ayandi ariko araza ariko tuba dukeneye by'ukuri tubone inyungu yayo cyane ivyo tuba twarashize muri amasezerano nutwo nagomba gushikiriza kumbure ngira ngo haraza kubaho akaryo ko kubaza ku bindi bibazo bitashoboye gutangwa murakoze imana bahezagire kuko hari utundi tubazo sinzi ko nogirako